Muri Nigeria umuntu yaratewe amabuye maze aricwa n'akagwi k'abayisilamu barakaye kubera ko bavuga ko uyu mugabo yatanze ibitekerezo byo gutuka intumwa y'Imana Muhammad. Ikaze mukaba muri kumwe nanje Iyamuremye Emile. Kuwa Mungu itarike 25 z'uku kwezi nyene turimo, akagwi k'abayisilamu bari barakaye isokoto barisha umugabo bavuga ko yatutse intumwa y'Imana Muhammad. Ubuyobozi bwa polisi muri Sotoko bukaba bwaremeje iyicwa rya Usman Buda, akaba yarasanzwe akora akazi kukubaka amato. Umuvugizi wa polisi yavuze ko ahagana isaha 9:55 ariho hahamagagwa ku cicaro gikuru ca polisi maze bamenyeshwa inkuru y'umubabaro ko Usman Buda aba mu gace ka Gwandu, akaba ari muri Sotoko muri Nigeria, yishwe urw'agashinyaguro bivugwa ko yatutse umuhanuzi yera Muhammad. Kubera iyo mpamvu yibasiwe n'igitero ca bamwe mu Bayisilamu bagendera ku mahame akarisha ya Kiislamu, babanje kumukomeretsa bamutemaguye buhoro buhoro gushika ashizemo umwuka, nkuko umuvugizi wa polisi yaho Ahmad Rufai yabitangaje. Komisere wa polisi komanda wa Karere Metro Kwani yavuze ko bakimara kubona ayo makuru baciye bayobora umugwi wa polisi n'abandi bayobozi bose bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi, maze bahageze basanze ku kagwi k'abayisilamu kariko kamutemagura. Bababonye baciye biruka maze basiga uwahohotewe yataye ubwenge, aho yaciye ajanwa mu bitaro vyitwa Danfodio muri Sokoto kugira ngo avugwe, inyuma biza kwemezwa ko yapfuye. Umujurnaliste ubu asigaye yigenga ariko ubwa mbere yabanje gukorera BBC, akaba yitwa Joel Shama, yavuze ati hamwe n'indirimbo za Allahu Akbar, akagwi karateye amabuye umuntu Isotoko muri Nigeria ejo hashize inyuma yo kumwagiriza ko yatutse uwashinze idini rya Islam. Ku mwaka uheze umunyeshure yiga muri kaminuza ya Gikristo yaratewe amabuye mu buryo bene ubwo nawene mu muji umwe kubera ubutumwa bugufi buvuga ko Muhammad atabaho, nk'uko umwe mu bayobozi bakuru ba leta yabishimangiye, avuga ko abakristo benshi bazicwa nibatuka Muhammad. Kandi Nigeria ni igihugu c'abayisilamu barenga ibice 50%, ibihugu birenga 10 bifise amategeko ahana ya sharia. Nkuko amakuru yatangajwe mu bitangazamakuru vyaho, uwo yatewe amabuye akaba yitwa Buda, akaba yatewe amabuye na bagenzi biwe inyuma y'impari zaje nawaza guhakana yuko Muhammad atari intumwa y'Imana. Yongera kati nukuri kuri Islam abantu benshi bakunze kwicwa bazira ubutumwa bugufi no kuganira ku giti cabo, abatari bake nabahohotewe cyane bikabonekana ko bazize utujambo tutotuma bapfa. Akavuga ko no mu Buhindi abayisilamu benshi basigaye bashamirana n'abakristo, bikabazanira kwicana n'ugwanko rutuma bose badashaka gukorera hamwe maze bikavyara kwinubana. Ku rundi ruhande dufise abanyamakuru, abanyamigambwe n'abanyepolitike, abo nabo bakora amasaha menshi y'ikirenga ariko nta nubwo umenga bitaye ku kibazo kijanye no gusubiranamo ko abanyagihugu bitwaje ukwemera kwabo, kandi abasubiranamo bakicana n'abanyagihugu bato bato mu gihe abakuze mu nzego bo bagwana ariko ntibicane. Uyoboye abayisilamu mu muji wa Sokoto akaba yitwa Aluyu, akaba guverineri waho, nawe nyene asa n'ubushigikiye ubwicanyi, aho yavuga ati ntugasuzugure intumwa y'Imana Muhammad canke ubirenze ko naho uzokwibonerako. Sotoko akaba ari agace kiganjijwemo n'abayisilamu benshi cyane. Mu kwezi kwa gatanu naho Debola, umunyeshure mu ishuri y'uburezi rya Sheikh Shagal Isokoto, yaratewe ubwoba n'abanyeshure bagenzi biwe inyuma yo kwagirizwa gutuka Imana Allah. Samuela, umunyeshure mu ishami ry'uburezi bw'abana bato muri kaminuza, yagirizwa gutuka Muhammad mu majwi yiwe yohereje ku ishuri ryiwe binyuze ku rubuga rwa WhatsApp. Inyuma y'ifatwa ry'abakekwa ko icaha cyo gutera ubwoba umunyeshure yagirizwa gutuka Allah, ubugizi bwa nabi bwaciye bwaduka muri ako gace
hamwe n'abigaragambya benshi mu bisilamu barahugariza maze baja guturira amashengero n'amaduka y'abaporoti basaba ko harekugwa abantu babiri bakekwa ko ivyaha byo gushaka kwica umuntu bari bafashwe na polisi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 n'ubu abantu bakaba basabwa gutaha kare kugira ngo polisi ifate abo bashaka kwica abandi babahoye ibitagira icepfo na ruguru. Polisi ikavuga ko ubwo ari ubugizi bwa nabi ngo nimba koko hari ukwemera imbaraga z'Imana nibareke iyo mana yimanukire yigwanire, ngo nayo kwambura ubuzima kiremwa muntu nabwone nububi mu bundi. Hari uyundi yakanye Muhamdi abayoboke ba Islamu baja mu ishure, uwo munyeshure baramufata baramwica ndetse n'umurambo wiwe barawuturira. Gutukana bikurura igihano c'urupfu benshi hakurikijwe amategeko ya Kisilamu canke ya Sharia. Ayo nayo harayo akoranirizwa hamwe n'amategeko rusangi cane cane ni nko mu bice 10 vyiganjwemo n'abayisilamu mu majaruguru ya Nigeria. Kenshi na kenshi abaregwa n'akagwi kica bitanyuze mu nzira zemewe n'amategeko nk'ico bita ukwihorera. Nubwo amategeko ya Sharia agomba gukurikizwa ku bayisilamu gusa, mu vy'ukuri abatari abayisilamu bahura n'ikibazo cyo gusunikirwa kuyakurikiza ivyemezo vyabo ku nguvu. Mu bihumbi 2020 ubucamanza bwa Kiislamu bwahitwa Kano bwakatiye umuhanzi w'umuziki wa gospel yitwa Yahya Sharif Aminu kumanikwa azira gutuka ala Imana kubera ko yarenze ku ngingo y'amajana 382b y'igitabo c'amategeko ahana ya Sharia ya leta ya Kano. Mu bihumbi 2007 Christiana Oriwatoni Oruwaseyin, umwarimu w'ishure Gandu mu ntara ya Majaruguru ya Gombe, yarakubiswe ahondwa icuma mu mutwe inyuma yuko umunyeshuri amwagirije ibinyoma yuko yatabuye kopi ya Korani. Abakekwa ko ico caha bose ko ari 13 batawe muri yompi maze nyuma barekugwa atacaha bagirijwe. Mu bihumbi 2002 abantu barenga amajana 200 bahitanywe n'imyigaragambyo ikabije inyuma yuko umunyamakuru asanzwe ari umukomedi aho yavuga ko Muhamdi yoba yahisemwo umugore umwe mu bahiganwa kuba aba Miss World b'uwo mwaka.